Teme yacu iravuga ngo mukenyezi haguruka ubake. Haleluya. Haleluya. Ndashaka umusomyi wacu adufashe aze kudufasha dusome tunyarutsa. No musi ndashaka twinjiye mu ijambo ry'Imana. Tuhagaze muri Nehemiya, igitabo ca Nehemiya igice ca kabiri kuva ku mirongo 17 gushaka ku mirongo 20. Udufasha gusoma adufashe gusoma ico nico gisomwa twari twashize kuri affiche. Nico cyo kiraturongora muri no masengesho 52. Haleluya. Nkuko nabivuze iki gitabo ca Nehemiya tuzocigamo cyane tucinjiremo na cyane ubuzima bwa Nehemiya, uburyo Nehemiya vy'ukuri yahagaze mu gihe ciwe, arahaguruka arakora ibidasanzwe, aratabara ihanga ryiwe. Ndashaka dufashe gusoma. Haravuga ngo maze ndababwira mbega ntimubona ayo twabonye, mbega ntimubona ayo twabonye, ingene i Yerusalemu hahindutse imisaka n'amarembo yaho akaba yarahiye. Enda nimuze dusubire twubake uruzitiro rwaho kugira ngo twoye kwama turagatwengo. Ndaheza mbiganira ingene ikiganza c'Imana yanje cabaye kuri jewe, mbiganira amajambo umwami yambwiye. Nabo baravuga bati nituve hasi twubake. Nuko bariyungunganya bashirako bakora ico gikorwa ciza. Amen. Ariko Sanibarati umuhoroni na Tobiya umwamoni w'umugurano na Geshemu umwarabo bavyumvise baradushinyagurira, batubarirana agakengegwe bati vyo mukora nibiki? Mbega suko mugomba kugarariza umwami? Nanje ndabishura ntimana yo mwijuru nizotuma bikunda. Amen. Nico gituma twebwe abasavyi bayo dushirako tukubaka. Haleluya. Amen. Mukenyezi haguruka ubake. Amen. Haleluya. Turiko turavuga Nehemiya. Nibaza ko benshi muri twebwe amakuru ya Nehemiya barayazi. Nehemiya utuko turavuga uyu munsi. Ni gitabo kiriko kiranyubaka muri no minsi. Nari babwira fa passé igihe Imana inganiriza ko dukwiye gukora amasengesho 52 jours. Yari kinyigisha muri kiriya gitabo. Numva kimbere gitabo gishasha, numva harimo ndiko ndahishurirwa ibindi bintu uko bitigeze. Haleluya. Numva Imana iri kiravugana nanje biciye muri ico gitabo ko dukwiye guhaguruka natwe abakenyezi tugashira ko tukubaka. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nehemiya yari yibereye ibwami, yari yibereye muri comfort, nta kibazo yari afise ibwami. Nkuko mubizi co kimwe n'abandi bari baratwawe ari nyagano mu gihe ca Nebukadineza ari ku ngoma, arabatwara ari nyagano hamwe n'abandi b'Isirayeli igihe kirekire cyane. Singomba kubigaruka ko munaza gufata umwanya mu bisome. Ndashaka kuvuga gato cyane. Nehemiya ngo haza umwe muri bene wabo amusanga iyo yarari ibwami, hanyuma ngo Nehemiya amubaza amakuru y'iwabo. Haleluya. Abaje amakuru baramubwira amakuru y'iwabo i Yerusalemu ukuntu hari hameze. Nehemiya arababara cyane mu mutima, yumva gahinda kanini mu mutima wiwe. Ndaza kubigaruka ko Nehemiya amaze kumva uko iwabo bimeze, ntiyashima kuvyigumana wenyene. Twako turasoma hajya ahantu acafata akoranya abakuru b'Isirayeli, atangura kubabwira abapartaja umutwaro yari afise. Amen. Hari ibyo ndiko ndasimba ndabikunda ndahagaruka. Nehemiya amaze kumva amaborogo ari wabo n'agasuzuguro kari wabo, ntiyariye ngo agiye amasinzira, yuzuye agahinda arababara cyane kubera ko yibutse uburyo iwabo i Yerusalemu haba icubahiro c'Imana, ariho hari kumugwa mukuru w'Imana, aho Imana yaba, aho ingoro y'Imana yari yarubatswe na Salomo.
arababara cyane, abazwa n'ukuntu hari agasuzuguro, abazwa n'ukuntu hacitse umusaka, umutima wuzura agahinda. Turiko turasoma hajya tubona ngo afata abandi, amaze kumva atahuye, amaze kumva ko adakwiye kwicara, afata umugambi wo kubishira mu bandi, abishira mu bandi. Haleluya. Inshuti ngomba kubwira uno mugoroba, tugiye kuvuga cyane kuko uhaguruka. Narabwiye vendredi heze, ntusha kubaka wicaye, ntusha kubaka utarahaguruka, habanza guhaguruka hamukubaka. Nehemiya amaze guhaguruka ntiyashimye guhaguruka wenyine, abwira abandi, ariko imbere ko ababwira hari vyahaciye ndabigarukako, ariko abwira abandi, arabapartaja, abasangiza umutwaro yari afise. Shaka kubwira umugoroba, guteba kwawe guhaguruka bitebeje abandi bantu. Kutamenya ko ukwiye guhaguruka mu gihe nk'iki, hari abantu boheye amaboko imugongo. Imana ishimwe cyane. Iri nibanga natahuye kuva Imana impamagaye, Imana impaye yerekwa muri 2015, nkunda kubivuga. Uno musi niho ndaba nkatangara. Ntabwo turashika kure, ntabwo family derashika kure, mugabo iyo ndavye gato gusa maze kubona umutima wanje wuzura ivyishimo. Haleluya. Nkabona kangahe umuntu acererwa yatevye guhaguruka, cyangwa iyo umuntu atari karumva ngo ahaguruke, gucererwa kwawe no kudahaguruka ngo ugire ico ukoze, hari abantu uri kurablock inyuma yawe. Nehemiya amaze kuba convaincu, amaze gutahura ko nta wundi ari mu bitume, aravuga ati il faut ko muhaguruka mbwira abandi dufatanye umurimo. Arahaguruka abwira bene wabo. Ikibazo namye nibaza, mbega aho yabahamagara akababwira, bo ntavyo bari babona, ntavyo babona, ivyo navyo bahora bumva, ntibavyumva. None hari habuze iki? Dukomere Imana amashi. Haleluya. Barabibona, baranavyumva, baranabikorakora, ariko nibwira ko bamwe muri abo babibonye mugabo ati ntavyo dukoshobora, bakagira gahinda mugabo bakumva ntavyo bashoboye, ntaco bobikorako, kugeza igihe habaye umuntu bene data, ntihakenewe abantu 100, kambisubiremo, harakenewe umuntu, harakenewe umuntu. Uyo muntu arashobora kuba ari wewe, uwo muntu arashobora kuba ari wewe. Hari abariko barabibona co kimwe nawe, mu muryango wawe barabibona, ivyapfuye bariko barabibona, binabateye ubwoba, mugabo harabuzemo umuntu ahaguruka ngo abifate mu maboko. Ashobora kuba ari wewe, ashobora kuba ari wewe. Haleluya. Arafata, sinzi ko muna kijya cyanditswe, sinzi ko umuntu umutima Nehemiya yari afise, ukuntu yari yumva yemezwa mu mutima, yumva afitiye icyizere Imana. Avuga ati bene data, mbega ntimubona ibiriko birabi iwacu, ntimubona agasuzuguro kari ngaho iwacu, ibi bintu muravyemeye bibandanye gutya, Imana yacu isuzugugwe, ahantu baza gushengerera Imana yacu bakaza mu ngoro. Murakenyeye habe imisaka, inzitiro ziveho, kubera ko tuvuze ngo inzitiro, sinzi ndumvamo icubahiro cyari hajya ahantu i Yerusalemu, hari ahantu hadapfa kuvogerwa, hari hubatse hazitiriwe neza, ariko ngo amarembo yaho yari yarahiye, bisigura ngo hari ahantu harangaye, hari ahantu horoshe pour tout le monde. Nuvuga ngo aba enemy, abansi barabimoka, ngo ababanyi babo barabimoka. Avuga ati ntibishoboka, ifo kwicubahiro c'Imana yacu kigaruka mu gisagara cyacu. Ikirenzeko arababwira, amaze kubabwira abwira ngo Imana iri kumwe natwe, faveur y'Imana iri kumwe natwe, nikimenyamenya ehera buko vyagenze kugira ngo nisange ndi hano. Baravuga ati what? Okay, baca barakomera, ngo bavuga gute? Aheje kuvuga ivy'Imana yiwe ati okay, ngo baca bavuga ngo reka duhaguruke, levons-nous et bâtissons.
turabibona n'abandi barabibona mugabo harakenewe itandukaniro. Hari umuntu akenewe ntihakenewe babiri, hari umuntu akenewe. Mu nzi wanyu urakenewe wewe wenyene, mu muryango wawe wenyene wo bitahura, wowe wenyene urahagije, nta wundi dukeneye. Haleluya. Nehemiya amaze kwitahura kuko igikomeye si iki, igikomeye ngomba ko tuza kugaruka ahantu bizagutuma nawe ushavura ukagira revolt. Nehemiya ndavuga akantu amaze kwitahura, iruhande ye kurira kwicara akarirerere, amaze kwitahura akumva yifitiye icyizere, akumva Imana ivuganye nawe, atahuza abandi ko nabo babishoboye. Hari abandi bantu bicaye atari uko batabishoboye, kuko ari wowe batebetse. Bisaba kubanza kwimenya kugira ngo nabo bimenye, hama bahaguruke mushire ko mubake. Sinzi ko mwumvamwo harimo ikibazo c'umwanya, bakenyezi bakobwa, harimo ikibazo c'umwanya. Nta mwanya dufise, nta mwanya dufise. Haleluya. Je kuba mwicaye ngaha umutima wanje uranezerewe kubera ko murenze babiri, murenze batatu, ubu twe twoshaka hano ibintu byo hinduka. Turakwiye. Hamaze kwitahura atuma abandi nabo bimenya, bati abo bameze nk'abantu bavuye mu itiro, bamera nk'abantu bikunkumuye, bati dushira ko twubake, bashira ko barubaka. Nehemiya uko gushira amanga kwiwe turaza kubona aho kwavuye, ntikwizanye. Gushira amanga kwa Nehemiya ntikwizanye. Nagira nkubwire inshuti kuri no mugoroba, ushaka ubutaza agaciro kawe, ushaka ubutazi valeur yawe, kubera ko ivyo urabisha amaso bigukikuje, kubera ko ivyo bakubarira, ivyo ubonesha amaso yawe bigatuma wumva ko nta gaciro ugira, bigatuma wumva kumenga ntacu ushoboye. Nagira nkubwire ngo Nehemiya agaciro kiwe ntiyapfuye kukumva gutyo, hari ahantu vyavuye. Nehemiya yamenye ko ashoboye kubikora kuko yatebanye n'Imana. Ndahagarukako. Nagira nkubwire ikintu kimwe natahuye. Nehemiya ubwiwe sinibaza ko yarazi ko arico yoshobora kugeza agize iki, kugeza ahagurutse. Sinari nzi ko umunsi umwe hari abagore bashika 10 bo kwicara bakanyumviriza kugeza umunsi nahagurutse. Nibaza ko na Nehemiya yaratangaye amaze kubona ivyo Imana imukoresheje, ko sinibaza ko mbere yuko tubona yarawubatse ivyo yubatse yarayibwira ko ashaka gukora nk'ivyo yakoze, ariko vuga ngo Imana yari ibizi. Ndazabwira n'akantu karaza gutangaza kuri Nehemiya kakwereka ko Imana yari imuzi. Nagenda kubera nawe no munsi Imana irakuzi. Ntaco bimbwiye ivyo uri kuracamwo, ntaco bimbwiye iyo ngwara urwaye, ntaco bimbwiye ivyo bakubariye, ntaco bimbwiye ivyo bakubwiye. Hari Imana ifise ukundi kuntu kwita. Iyo nirikira guhamagara no mugoroba ngo haguruke kandi wubake. Haleluya. Nehemiya ntiyari gushaka kumenya agaciro k'icari n'ubutunzi afise muri we kugeza umunsi yagize iki, yahagurutse agashira kakabikora. Hari ibintu bihishijwe muri wewe kubera gusa utarahaguruka ngo bikore. Umunsi wahagurutse niho uzomenya ko bwa bundi wari ubutunzi bw'amahanga. Haleluya. Amen. Haragira uburyo Imana yabanye nawe, uburyo ikiganza c'Imana cabanye nawe, bibatera kurema. Nshuti, uyu munsi aho tugeze ntidukeneye abantu buzuye ubwenge bw'abantu, turakeneye abantu bafite ubwenge bw'Imana. Hano turi hano nk'ishengero rya Kristo, turi hano nk'abakobwa b'Imana, turi hano nk'abantu bakijijwe, abantu bavutse ubwa kabiri. Turi hano nk'ishengero, turi hano nk'abambasaderi b'ubwami bw'Imana hano muri Nose. Nagira nkubwira ikintu kimwe, ni twebwe dufise role, ni twebwe dufise responsabilité yo kugarukana ivyizigiro mu miryango yacu, kugarukana ivyizigiro mu gihugu cacu. Igihugu canje kirandindiriye, igihugu canje kirakurindiriye. Haleluya.
tumaze igihe kinini twarasomye inyuguti, twaravuze ko dukunda Imana, ariko ntaco biriko biravamwo kinini. Nehemiya co kimwe n'aba Daniyeli n'aba Meshaki n'aba Abdenego bari baratwawe nk'inyagano n'ivyo, ariko nta muntu yaje ibwami adafise ubwenge. Batoranya abahungu bakomeye kandi b'ubwenge. Nehemiya ntibaze ngo ari umwana w'ikijuju, yari umuhungu w'ikijuju. Nehemiya yari yuzuye ubwenge, ariko amaze kwigumenya ibanga ryo gutebana n'Imana agira faveur y'Imana kuri we. Hanyuma amaze kuza imbere y'Abisirayeli aravuga, birakunda, biremera. Turakeneye ko Imana ihagurutsa abantu bafise ubumana. Harageze ko Imana ihagurutsa abantu bafise igitinyiro cayo. Harageze ko Imana ihagurutsa abantu bafise ubwenge bw'Imana. Haleluya. Igihe turimo n'ikinyene c'uko tubona Imana, ubwenge bw'abantu ntibugikora. Tugeze aho ubwenge bw'abantu butagikora. Kandi nawe urabibona mu nzi waho bijya byose bikora bakujya, naco utakoze kuko ubwenge bwawe ntibukora. Harageze ko tugarukira Imana. Hano musi ndashaka ko tugenda buke bwira ngo umuntu wese ashe gukomprena, ashe kwakira umutima numva mfise kino gihe. Umutwaro numva mfise umutima wanje, ndashaka ko umuntu wese uba transféré ku muntu wese, kugira mumve combien umutima w'Imana urushe ubabaye. Kubera ko turiko turasenga abantu bose partout, Imana akora ibi, Imana ntabara, Imana umuryango wanje, ariko Imana ikakurati ni wowe nyene, ni ufise urufunguruzo. Hama vyarenga uyu munsi turagashinyaguro nkuko vyari bimeze Yerusalemu, kubera ko abantu baravuga ngo mbega Imana yawe irihe. Kristo shengero ry'Imana, harageze ko duhaguruka tukumva ifuhe kubw'umwami wacu. Haragasuzuguro ku mwami Imana. Harageze ko duhaguruka tukaba batemuwe, tukavuga Kristo neza, kuko abantu baramwitiranije. Dufise Imana ikora, dufise Imana ivuga, twarabibonye, twarabonye Imana ivuga, narabonye Imana ikora, naravyiboneye, narabonye Imana ihindura ibihe, Imana ihindura amateka, Imana ikiza ingwara, narabonye Imana ikora operation mu itiro, narabonye Imana ikiza agahinda, narabonye Imana ikuraho imibabaro, narabonye Imana itabara. Numva umutima wanje ubabaye, kubera ko Imana yanje iriko irasuzugurwa, Imana yanje iriko iritiranywa n'izindi mana zidakora. Shengero turihe ntibajije abantu rafa pasi, ba Esteri barihe, ba Nehemiya barihe, ba Gideyoni barihe. Mukenyezi haguruka wubake. Arabwira uburyo faveur y'Imana abanye nawe, bumva baremejwe, bumva barahumurijwe. Hari bihe twavuze amajambo y'abantu, amajambo adatanga ubuzima. Harageze ko tubirambirwa, ko abantu bicara hakumva ubuzima, bakumva amakuru n'amahistoire. Harageze ko abantu bahembuka imitima. Reka Imana iguhagurutse ube isoko y'ubuzima. Turarambiwe. Munashobora guhagara imbere y'abantu, abantu bamuziga kurukiza, akavuga ibihugu yagendagenzemo n'ubwoko bw'inyama yariye, kuko utokwemera ukaba uwo muntu ugahaguruka. Haleluya. Emera uhaguruka ube wewe uhindura ibintu. Haleluya. Haleluya. Sinzi, ariko ndasenga Imana ngo barundi kazi muri hano kumve uburemere bw'ibintu turimo, bw'umuryango wawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Harageze ko Imana ihagurutsa abagore buzuye ijambo, abagore batavuga ubureve, kuba kwirigara vyawe vyashaje, kuvuga amajambo yica dakiza vyashaje, kuvuga amajambo yo kunegurira abandi mu bwongosho vyashaje. Mama, haguruka ugira ico wubaka. Vyarashaje ivyo bintu, vyabaye demode. Turiko twinjira mu kindi kirere, turiko tuja mu kindi kirere aho bagomba gushiraho itandukaniro hagati y'abagore. No. Murambwira abantu batwitiranya. No.
hari abantu baducira imigani ngo ni umuriro w'abagore. Mbwira mugenzi wawe uti sivyo, sivyo. Duhagurutse kubaka kandi ntiduhagarika. Turashaka Imana ihagurutse abagore buzuye ubwenge bw'Imana. Harageze kuva idugwa iyo nzigo, iyo shari, ubwo burozi, ubwo gwanko, ukuzura ivyo Imana igomba, ukabinyisha umuryango wawe, ukabinyisha igisagara cyawe. Bujumbura turindiriye bene data, Bujumbura turindiriye. Nkora ntangara cyane, nkunda Uburundi bwacu, ndi fier yo kuba Umurundikazi. Iruhande ya nationality mfise y'ubwami bw'Imana, y'umukuba Umurundikazi rampagije, zo zibiri zirakwiye. Haleluya. Nta yindi ndiko ndirukako. Iyo tuvuze ngo igihugu, ndatangara. Mbiyo uvuze igihugu ushatse kuvuga iki? Ni ibiyaga, ni isi, ushatse kuvuga iki? Igihugu ni jewe na wewe. Haguruka twubake. Madamu, haguruka twubake. Haguruka twubake. Esteri yabwiwe amajambo akomeye. Arabwirwa na Moridekayi ati, ibigomba kuba hano mu bwoko bw'Abayuda, niwigira sindabibazwa, ukigira nkaho umengo ntavyo ubona, ntiwibaze ngo nawe ntibizogukorako. Bakenyezi, bakobwa, harageze ko tutigira basindabibazwa. Harageze ko tuva ku marigara mu nsaku. Harageze ko tumenya icyo Imana yatugize. Imana yaduhaye ubuntu bwo gushobora gutwara abana mu nda amezi 9. Amezi 9. Nubwo bushobozi yaduhaye no mu buryo bw'impemu bwo gushaka kubundikira amasezerano ivyo Imana yavuze mpaka tubivyaye. Mpaka tubivyaye. Hari ivyo Imana yavuze ku bugingo bwawe, hari ivyo Imana yavuze ku muryango wawe, hari amasezerano ufise igihugu cawe, hari amasezerano ufise kwishengero, ariko twaradibamye. Twaradibamye. Bamwe muri twe bazonapfa bagenda batarabibonye. Kuko twananiwe guhagarara ngo tugire ico tubikozeko. Guhoronka isezerano ni kimwe, ariko hari ibisabwa kugira ngo rishike. Harageze ko batongera gutuka Imana yacu. Harageze ko Imana idakwiye guhongera gusuzugurwa. Ngo Imana yawe ntivuga ngo iravuga ngo ntishitsa. Yo si Imana yacu. Yo ntabwo ari Imana y'Abisirayeli. Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo ntabwo ari iyo. Shengero. Bigishwa ba Kristo. Harageze ko twuguruka amaso. Nehemiya amaze kwitahura, afasha abagenzi be gutwitahura nabo, maze bashira ko barubaka. Haleluya. Sindashika ngomba gushika, mugandi ko ndaza tu. Turabona imbere Nehemiya afatanya n'Abisirayeli n'abakuru b'Abisirayeli ngo bafata abajako batangura kubaka inzitiro. Ngo barubaka baheza mu minsi 52. Sinzi ko murabona, bakoze mu buryo bw'igitangaza, bakoze badafina, bakoze banyarutsa. Ndibaza nti uko biri kose ahantu bakoze muri 52 jours bashaka kuba ariko bakora n'ayandi mezi, ariko bakoze n'umwete, bakora banyarutsa kuko yarafise intumbero, yarakene ku bintu bihinduka vuba. Bashira ko barubaka mu minsi 52 babarahejeje. Ndashaka kukubaza ikibazo. Uyu mugora ni ndashaka kugira ivyo yubaka. Navuze no musiko ndi umwana mwiza ngenda buhoro buhoro. Nibande bifuza kugira ivyo bubaka. Igituma ndiko ndakubaza ico kibazo suko nasaze, ndafise igituma, ndafise ndiko ndaja. Hari ntugomba ko turabira hamwe. Barashize kubaka inzitiro. Uyu mugora ndakubaza, inzitiro ushaka kubaka wewe nizahe? Bo bubatse amatafari, ariko no musubire ndabura ngo haguruke wubake, ntabwo arajya amatafari upanga nkuko. Ziga nzitiro zisigura iki kuri wewe? Nibiki ubona ugomba kubaka? Nta bintu ubona ukwiye kubaka? Mbega ubuzima bwawe ntibukeneye kubakwa? Haleluya, haleluya. Ubuzima bwawe ntavyo ubona bikeneye kubakwa? Mu kazi kawe ntavyo ubona bikeneye kubakwa?
mu nzu yawe nta byo kubaka bihari. Haleluya. Mu buryo bw'impemu, mu mpemu yawe ni sawa, nta bikeneye kubakwa. Amen. Urukundo ukunda Yesu bwa mbere niko bikimeze no munsi. Izo nzitiro zishaka kuba zisigura ubuzima bwawe uyu munsi. Zishaka kuba ziko ziravuga urugo rwawe. Zishaka kuba ziko ziravuga umuryango wawe. Zishaka kuba ziko ziravuga ishengero ryawe. Zishaka kuba zisigura igihugu cyawe. Ninde muntu karabona hana kwiye kubaka rero? Nako ndabisobanura kugira ngo ndagufasha twese tujane twumva ibintu. Ziriya nzitiro uno munsi ziko zisigura ashaka ari ubuzima bwawe. Ashaka ari mu kazi kawe. Ashaka ari mu ishure ryawe. Ashaka ari mu buzima bwawe bw'impemu. Ashaka ari mu migenderanire yawe n'abantu. Haleluya. Ashaka ari mu rugo rwawe hagati yawe n'umugabo wawe. Ashaka ari hagati y'umugore wawe n'umugabo wawe. Ashaka ari hagati yawe n'abana bawe. Ashaka ari mu nzu umuryango. Ashaka ari famille élargie. Amen. Ndashaka tujaneyo. Ndiko navuga reka ubwenge bwawe bugende utanga urabe. Ashaka ari muri business zawe. Amen. Ndaje. Ashaka ari shengero ryawe. Ashaka ari shengero ryawe. Ashaka ari shengero ry'u Burundi. Mbega mu gihugu nta bintu wumva ushaka kubaka canke nibibaraba. Igitangaza nuko amajambo acaba menshi. Ibintu byaduze, ibintu byageze gute? None gira ico bikoze ko none. Niba tangi ngo ushaka gufata amavi yawe arakora. Haleluya. Shaka tugende buke buke nibibazo kugira ngo twinjire neza. Ushaka gutahura. Shaka kuba hano hari abantu bari mu bigwi bibiri. Babona ivyo bagomba kubaka. Umwe arabona ivyo agomba kubaka. Nagira nkubwire kandi ntutangare. Ashaka ko ari umuntu ari ngaha. Araha nyene kuko bumva batwara abatumiye. Asanga ari oblige kubuza mugabo ugasanga uri ngaho nturatora neza ivyo ugomba kubaka. Uratuba ngo mukengeza guruka ubaka yose basha. Basha nubaka hopitale, nubaka ibitaro, nubaka nishure, nubaka iki bikagucanga. Harano ashaka kuba ari ngaho batazi ko ivyabo vyamaze no kugenda kera. Mama ushaka wicenga utazi ko umwana wawe agira kabiri cya gatatu fye kera yagiye ukabona mutaha muhira muga ntumenye ko impemu yo yagiye, ntumenye ko yaraguzwe, ntumenye ko yibwe. Harahantu Imana imfashe ndahinjire neza ko singomba gusimba ama etape. Hari abadamu hano n'abakobwa birirwa ku mastati batazi ko ingo zabo zigeze iyo zigenda. Murumva ingene bibabaje. Wazi kuneganega kuri stati utazi ko ubuzima bwawe bwamaze kugenda kera. Usigaye ugenda ari kintu cigiskelete gusa. Urazi kuja kuri stati depresi kumaze. Bakenyezi. Bakobwa. Uno musi Imana imfashe ndabivuga. Nagiye gahoro garugira ngo mbiki gitoro. Waruzi ngo nabihevye. Ni impamvu zibituma nyene. Ndashaka ko mu mwanyuza igitoro nakibizi. Haleluya. Birababaje. Ukicara hano destiny yawe yarasabwe. Wicaye hano nturiranda konte ko n'ingabire zawe zagiye kera. Ukicara hano nturamenya ko na wa mwete warufise kera ugikizwa wagiye kera. Ukicara hano ukaja kuri stati. Ndavuga stati no munsi kuko ndi convince ko abagore hano n'abakobwa bagomba kwanza kumanuka kuri stati. Bamanuke baveko kwereka abantu inyuma ko tuva bien. Horusivyo uri kufratande kwari urushe, kwari unaniwe, kwari ugomba kuja kwinyegeza kugira ngo udumva
kugira umenye ivyo wubaka. Bakenyezi, haguruka, muguruka amaso. Ikibabaje quartier yawe yose ifise amakuru. Ko ari ibijumbo, ko ari amatekejo, ejo ko atanico warariye, ejo ko vyose byari busa. Quartier yose iraza amakuru yawe. Ukumva urafise umwete wo kubwira abantu ejo bazobikugarukanako. Bakagusubira kugukoza gati mu jisho. Bakaguhanahana ngo nguzi amakuru, ngo ararya amakofi. Mama, bakenyezi. Izo nguvu zivahe. Zo kumva ko kubandanya kwica ivyapfuye. Ko vyapfuye nawe urabizi. Haba igitangaza co baguhaguruka byubaka. Abagore bigira babebe, umva bumva bari mwijuru. Kumbe ntaco nabitse igitoro ndaza. Hari abantu bari hano tuza gufasha. Izi 50 jours zizohera kameme babushoboye kubona aho nabo vyononekaye. Hari abantu ngabazobana nk'abantu bikunkume ngo kandisha ngo ziko ndabibonye. Ngo rega bujye n'amasaha asigaye atahira. Ngo rega ngo wa mwana ngo ibintu asigaye avuga. Hari abantu ngaba bazokangukira hanye. Kandi Imana ishimwe ko bazokanguka. Amen. Haleluya. Hari abantu mu miryango yabo atawundi barindira atari wewe. Uranabirabisha amaso. Navyo bikakuraba. Ukabibwira uti none ndabatinye navyo ati nandi turagutinye. Hakabura ikicubaho kikindi. Mama, haguruka ubikore. Haguruka ubikore. Imana ibwira Yosuwa ati mviriza Mose umusavyi wanje yagiye. None mviriza rero. Haguruka kuko ari wowe ugiye gutwara abantu banje. Haguruka bari gubikora. Nawe mama haguruka bari gubikora. Haguruka bari gubikora. Niwe birindiriye. Ntusokura nkaho bitakuraba. Ikibazo ngo bariko tuja ko sasa. Kuko naravuze vendredi heze ngo ntidushobora kubaka tutabanje kubakwa. Hari ikibazo ngenda kubaza. Wabibonye ibihengera aho biri. Wabonye ibyo Satani yabomoye. Ikibazo ngomba kukubaza. Ubona ufise ubushobozi bwo guhaguruka ukagira ico bikojeje. Kuko ngomba cyo twinjira neza turabere ingene Nehemiya vyagenze. Kubibona ni kimwe. Aha twese turi hano dushaka kuba dusimye two turana vyiko birangirika vyapfuye bigeza hanyerera bigeza hatemba. Ariko ukabiraba navyo bikakuraba. Vuga ngo ubushobozi. Ukabiraba mukara ntacu uri bubikoreko. Biriko birakujana ubibona neza amaso abibona. Ugaca ufite amazina ukavyambika impuzu ngo nango nibisanzwe. Ijambo ribi ngo nari yakiriye. Ico kintu cyabaye kinini. Umuntu wese vyanse, umuntu wese byacuramye, umuntu wese byabaye kuntu uzamva iryo jambo ngo nari yakiriye bakore. Reka batazimana biyakire. Apana mwebwe. Usha kwibaza Imana dutarikira ibiganza ku murango no mwijoro ikakubona uhagaze mu bwiza bwayo ukava ngo nari yakiriye. Imana ivuga, Imana ikora, Imana ushaka guhamagara ikagira icyo bivuze ko wari yakiriye. Ikibazo sasa ngiki umusero. Jewe ngomba kubaka ndinde. Allo. Bigira bitangure kubuza. Jewe ngomba kubaka ndinde. Wabibonye. Mu rugo ntibigenda, abana ntibikunda. Ibihara birononekaye, business zanse mu muryango n'urudubi. Nishengero urarusha nishengero. N'igihugu kandi ari bikuruhishije. Urabibona. Ariko vuti ndinde ukubikora. Amen. Nababwiye Nehemiya ntiyarazi ko yoshobora kubikora. Ngubwira ikintu kimwe. Tuko dusoma amakuru ya Nehemiya. Ubona umu grand leader. Sivyo? Umuntu w'umugabo. Arinda. Yashize akakubaka. Agakonvenka abisirayeli. Akabumvisha. Gushika n'abavuga ati turakwemereye turagurutse duhagurukanye nawe. Umugabo w'inkomezi akora ibintu nyarutsa afite ama strategy. Sivyo basha. Uri kuraraba ivyo yakoze. Twokoma amashi.
mugana agenda kubwira siho vyatanguriye. Bijya tubona yubatse bijya gakoresha ama strategy akakora ibintu bidasanzwe abisirayeli bakamwubaha none umunsi natwe turacamwubaha siko vyamye hari aho vyahereye hari aho vyatanguriye. Amen. Uno munsi nawe ugomba kumenya kubaka ni sawa kandi nico cifuzo c'Imana ko twubaka no mugambi Imana ko twubaka mango madusubira inyuma gatoya wowe ugomba kuba kurinde urafise capacity urafise ubushobozi bwo kuvyubaka cyane ivyo bizoca bikubaka. Allo urafise imbaraga zo guhangana navyo. Amen. Imbere ko twubaka tubanza kugira iki kubakika tukubakwa. Ure tugiye kuvugana n'umukenyezi uburyo tugomba kubakwa ntibigiye gusosa cyane mugabo turabicamo. Ndasaba umuntu asoma adusomere Nehemiya igice ca mbere. Nehemiya yumva inkuru z'ivyago vyateye i Yerusalemu. Amajambo ya Nehemiya mwene Hakariya mu kwezi kwa Kisilevu mu mwaka ugira 20 nari sanzwe ndi kumugwa Ishushani. Maze Hanani umwe wo muri bene wacu araza azananye n'abantu bamwe bavuye i Buyuda babaza inkuru z'amasigarira y'abayuda abari barasigaye batajanywe ari nyagano mbabaza n'inkuru z'i Yerusalemu. Barambwira bati abari barasigaye muri ico gihugu batajanywe ari nyagano bari n'amarushwa menshi n'ibitetegwa kandi inzitiro z'amabuye z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Nuko maze kumva izo nkuru naho nshaka ko mutega amatwi cyane. Nuko maze kumva izo nkuru ncanicara ngaho ndarira mara iminsi mbabaye nisonzesha sengera imbere y'Imana nyene ijuru. Gezaho aho singomba ko twinjirayo kuko naho kuwa gatanu. Haleluya. Amen. Dusomye ngo Nehemiya yumva makuru y'ivy'iwabo. Shaka dusubire rero sasa neza hariya rero. Haleluya. Nehemiya yumva makuru y'ivy'iwabo. Agira iki? Yavyumvise. Ayo makuru amubera makuru amuca umutima. Amakuru yamubabaje. Ngo maze kuyumva akora iki? Aya tubigendemo neza. Abantu basoma Bibiliya kweri nuko nyene ngo arababara. Okay. Haleluya. Amaze guhabwa ayo makuru ndashaka tumere nk'abakina gakino. Haleluya. Amaze kumva ayo makuru aravyumvirije uko yumviriza amakuru ni nkaho byagenda bimucinyiza bimumanura bimutwara. Sinzi ko biraba bako iyo wumvise inkuru icamugongo muravyumva uvyumvira hano aha ntibikakubeko biramanuka ukumva amaguru ntushobora guhagarara ukumva icyo ushobora no kwicara po. Nehemiya vyamubayeko. Nehemiya ni wundi mpejeje kubabwira yubaka ibidasanzwe muri 52 jours. Le grand leader. Mugabo yavyahere ni hiyo amaze kumva amakuru aramumanura. Umuntu hibere ku kirimba ari muri comfort agivya ashaka afise igikundiro ko aramva yibereye ibwami nta nico yicura yarajya akaryama hariko haza amakuru mu mwanya muto. Amakuru agira iki? Aramumanura amushira hasi acika intege. Haguruka wubake. Umviriza naho biruko haguruka wubake. Iyo bigira bize mu kanya naho bisa kujya vya bindi utambariye uko bisa kose. Umviriza nivyo uri hasi vyarakumanuye waratawa birakumanura waravuzwe birakumanura warapfushije birakumanura
biriya na biriya na biriya na biriya egome kandi nivyo naje ndavyemera naje kuko ndi umuntu nivyo ivyabaye ntavyo nzi apana ivyabaye ibiriko birabona uno munsi ku buzima bwawe birakumanyuye birakumaze bikwicaritse hasi nagira nkubwire ngo nta burenganzira ufise bwo kubigumamwo birahari ndacaza aramanuka biramumanura ntivyamumanuye gusa aca atangura iki tangura kurira umugabo birankatangura kurira sizi ko muriko murabona ivyo bintu antuka ni situation vraiment ya faiblesse barako ni ibintu nyene vy'intege nke atangura kurira iyo ndiko ndaja naha madamu mukobwa ko vyakumanuye hasi navyemeye kandi nanje ndavyemera ko nanje bihora bimanura kandi ukurira nukuri twotura no gusumba abagabo egome twe turanarira tugashapana kurira gusa ngo tugashako n'induru yo turabikora neza turabikora neza mu kirundi ciza navyemeye ivyo byose gushika ndacavyemeye hari iki kibazo mfise uyu mugoroba uko gucika intege ayo marira biriko bigutwara he navyemeye ahari murako wivugira shahu ngo ntuzi ko n'ibintu umviriza amarangi yose y'ibibazo mugani uraho menshi ndayazi ushana kubuza kuvanga udafite icuza gufungura nta gitangaza kirimo kandi nturi wa mbere allo bimwe by'ubuhanuzi ngo cakira ngo genda urye urashaka gutana urye ntavyo kuremeshanya ngaha twarabibonye akira ibijumbo nivyamuhimbara arabiguha bitamuhimbaye ntavyaguha kandi ntupfura baho niba ari ikintu tutafise n'ibintu vy'ukubembereza abantu ngo tubwire abantu ngo ndamahoro atamahoro no kubera ko ivyo bintu kwera twica muri kino gihe haleluya abantu ko bavugisha ubuhanuzi bunezereza ivyifuzo vyacu ntabwo ariko bimeze hano muri family day no ufise ibyo wonsigurira kandi nkavyemera kandi nkavyumva nanje nkagufasha kurira mugabo ntibisigura ko cyo dusasa y'ibirago ngo dusasa tapi tugirire igara ry'amarira no ntitwemeye guhera mu biriyo ntitwemeye guhezwayo nawe ntuherayo ntuherayo twaje kubaka ariko tubanza kubakwa wowe ugomba kubaka urinde kereton identite wiyitande haleluya urazi byabaye Nehemiya ararira ariko yaje vyamutwaye mu gushaka Imana hari ibintu ugomba kuva ngaho umunsi usezeye ivyo bintu vyawe vyuko akantu kose gakomye ucubwira Maderena Kabudesiya message kuri message ambwiye yuko yarayandoze yararakinda kuntu umugabo yarankubise twara tutariye amakuru yose mama uyu munsi ngene ibwire mu mutima uti ndabihagaritse warangiza ugakomereka komereka wirutse kubwira abantu kuganyira abantu wibagira ko hari Imana bicu iri au control nkundi Imana ingene tugumiriza n'amabanga sha yo igira kugumya ibanga ikagira no kuvyitwara ikabikosora uri kuja kwira kubwira ba Marita nabandi ataco banabikoza barangiza bakabivugira mu migani kuri stati harageza ko tubwiza ukuri kandi tukibwiza ukuri twabaye abantu b'Imana ariko twibera mu kutamenya ni naco gituma Imana kitari kiragaragara kurindira ko profeta aza kukuvugishwako kuko utoba profeta ubuzima bwawe wenyene ubuhanuzi hari ubundi buhanuzi busigaye atari bwa duse muri Bibiliya cyo gituma tuko turitevya ukiremana gutera intege zitere mama zitere
urumva navyo noshobora nukuri vyanse nukuri kw'Imana umvize nkubwire ushaka ndagutera intege ko hari igihe ushaka gutaha wibwira ngo umutware ngo shiraza kuntera intege nawe ugasanga kene gutegwa intege. Haguruka wikomeze ukomeze abandi. Nehemiya amaze gucika intege akarira hama amenya ibanga ryo kwagera Imana. Reka nkubwire naho yari mu gihugu ari nyagano sha naho yari mu mahanga yagumanye Imana yiwabo, ntiyataye Imana yiwabo. Ntiyagiye ibwami ngo ajye dibame hama ngo ashire hasi Imana yiwabo, no, yagumanye ibanga ry'Imana yiwabo. Arabati ndababaye none ko mbabaye njahe, ntiyagiye ku mwami. Tuvugisha ukuri, yaba wewe ukaba nko ukora nko hariya mu birimba hariya bugifire ya mbere yo kurifungira. Reka ngwira nshuti, imbere yuko uyimvira gikurikira tangura hamagara Imana, utagomba kujya amapoto. Uza amapoto twariye, uza amapoto twariye kubera kutamenya ivyo bitangura. Ukandika message ya urumva umwana arashonje minervare sweet, wanarangiza ibitutsi bari nzigo nibakizwa sinzi ukuntu bameze bazuja mu muriro bose. Nkubwire barabifise muga ntibisanzaisha. Mitwe bene data bibayo ukadodora ukibwira ko ari ngombwa ucuronka. Murabisangiye aguhara umwami yamukozeko. Ibintu vy'inzigo nagerageza kubangira izo ngeso. Namutelefone nta no kunyitaba, nta no kundukira message, nta no kunkoso, nta no kumfasha ikibazo, abana banje basonje bra 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 bra. Hewe umunsi umwe Imana irangendera ati babarira ntaco bakora atari nabashoboje. Aba vyakomeye sasa. Hano hari abantu mugomba kwihana ibintu bene ivyo. Kira inzigo n'igitanga. No, azogwa kuko umwami yamukozeko. Nehemiya bangararize yibutse ko wabaruse Imana ya Isirayeli, Imana yabo ya Mana yajabukije Abisirayeli basekuruza ikiyaga gitukura. Mose rero ababwiye atumviriza muze mwame mwibuka kandi muvyandike kugira ngo muzohore mwibutsa abana banyu ivyo uhoraho yakoranye natwe. Rero Nehemiya nawe yarafise amakuru memsi hari haciye imyaka ati naho ndi nyagano iwacu dufise Imana iri hejuru ikintu cyose. Imana ihoza amarira, Imana ikura agahinda, Imana iseruka ikantabara, Imana ikora ibyo abantu bose bananiwe, Imana abari banza gufukamira. Ikibazo cyawe n'umusuko wiruka hewewe kakandi ukura kabona kakandi ubu n'ubu warufise randevu. Abantu bashebu namusanga barufise amarandevu ndawe manaciye yuna n'umusha gusanga warufise igiharuro apanze. Haratubona abantu baza gusenga ukana kwafata abangikanije bishobora kuba bafise nka randevu yo gutora amafaranga. Nta muntu murasezerana ko guha amafaranga saa 10 apana 10 mo 10 top ugacuke na 10 après ntuyaronke kandi be 10 uzobushitse uhashita ati urantunga urana biragora bibaho. Ariko iyo uhera ku Mana ayo mapoto nitwoze turayajya kandi tukavana n'inzigo. Haleluya, haleluya. Uno musi hari abagore ko barananirwa baca baja hehe mu kabari, hari abagore ko barananirwa baca bafundika amafundo bakaja mu marigarande bagore, hari abana ariko barananirwa ba jeune baca baja mu yabuyura mutwe. Ikibazo ufise, ikibazo ndiko nakubaza, ivyo byose ko bihari kandi navyemeye uri kubitwara he? Tuvuga kantu kava ngo gutebayo. Mama gutebayo twarabibonye birakora. Mugabo twega abagore twe hano mu Burundi mwishengero ry'Imana Barundi kazi sirutu tugomba menga turabipayo. Uko tuyibipa ni kwitubipa nangorana. Nkunda bankunda kandi abandi ndahumeka bazombona. Madamu haguruka urondera Imana irabaho. Hari abagore bagize ivyizigiro by'abagabo
vyamara bikarangira ntibababone bagaturubura. Ndakubaza wubatse kuki wewe? Wubatse kuki? Ivyo twokubaka ko vyose bene data umunsi umushaka kuvyuka vyanyiganyize vyose ubaka kuri Kristo, baka ku rutare. Haleluya. Aricara ararira arasenga. Kuwa gatanu tuca twinjira turaba uburyo yasenze. Birivuga ngo hari igihe dusenga ntitwishugwe, tugasaba ntitwishugwe kuko dusaba nabi. Nehemiya nta na hamwe tubona yasubije amaso inyuma ngo sha ngo rujya gwami ngo Nebukadineza kweri ngo ivyo cyadukoreye ngo ivyo ngo nuko cyafuye ngo cokima. Ntaho tubona ivyo ntigeze abikora, ntaho tubona igeze atakaza umwanya kwidogera babikoze kuko hari banga bari bazi, bari barabwiye kuva kera, bari barabwiwe ijambo rivuga ngo igihe mwateye ibitugu Uhoraho mugasubira inyuma mu vyaha vyanyu mukifatikanya n'abanyamahanga nta kizobuza ko ndabata. Rero ivyabaye Nehemiya yarabizi ko vyari ingaruka yo gutimana kwabo. Ikibazo dufise sizi rya ngorane ufise, izo ngorane ufise umuzi wazo ni uyuwe. Amen. Aba papa rero bazo barafunga amatwi, bazo baragira bigirisha ukuntu bafunga nk'amatwi, bagira nk'abatavyumvise. Ni bangahe muri twego badamu uvyuka ukavyura umunwa ngo umugabo yantaye ngo nta kuvuga bizu banza urabe source sigaye cyose arabadayimoni katika jina la Yesu onondosheze papa mama igihe cyose ntabara abadayimoni. Umuntu akunda kudutwenza avango hari nibikenera discipline. Mwizina Yesu pasa dusengere ibintu vyabaye nabi mu rugo banza wicare icara ingo tubandu checking turabe uvuga gute, uvugira hejuru he papanu hewe ukawa kuri kukina ninde hama ugaca witega ibindi bintu biza kuryoha biri romantique wowe wabitanze nukuri kw'Imana je ngira mve mu rugo ndaruvuyemwo. Ikibazo sukuruvamwo, ikibazo sinibibazo bihari, banza wige source yavyo. Nehemiya ntiyapfuye kwidogera ibibazo no, ahubwo ubwo nyene yikubise imbere y'Imana atangura gusenga, ariko arasenga atangura guhimbaza Imana, Mana yacu Mana Israeli, wewe Mana hama agira iki avuga ati Mana nciye bugufi nsaba imbabazi kubwo Abisirayeli na jewe nyene. Ndabwira bene data ivyo tubona vyose bibi vyose inyanduruko ni icaha, umuzi wa vyose ni icaha. Haleluya. Ikinyosha avyisubizako ntiyavuze ngo Mana ngo urabona bari bene wacu Mana ibintu bakoze vraiment ngo Mana baba bare barakwimba bazakore ngo Mana ngo gira urabo kuntu bigenza no nta nubwo yarabiri mu ico gihe umugabo agira iki avyishiraho araca bugufi kumpaza abantu banje bitirirwa izina ryanje nibaca bugufi bagasenga barondera mu nyonga hanje nzogira gute nzobumva ndi mw'ijuru mpari ibigabitenge byabo nkize n'igihugu cabo. Nariko ndavuga ngo wowe ushaka kuba kurinde. Haleluya. Shengero ry'Imana Family de pour Réveil des Nations ni ministère y'abagore n'abakobwa. Dufise ihangiro ryo kuba bigishwa ba Kristo bahinduka bakazana impinduka. Uno munsi ngira ngaruke cyane nugira ikibazo ngira mvuga ivyo mu mutwe ibimatanye nanje. Haleluya. Kuko tugiye kurangiza. Ikibazo si vya bindi bipfuye, ikibazo ni wewe. Uyu munsi twese turiko dutungana intoki. Uyu munsi umugabo acira urubanza umugore, umugore agacira urubanza umugabo, umwana agacira urubanza mama wiwe, mama agacira urubanza umwana. Uyu munsi umurongorwa acira urubanza umurongoye. Uno munsi twebwe abatoya, abanyagihugu batoya bacira urubanza president, aba bakagira gutya intoki Ikibazo ntabwo ari naka na naka, ikibazo ni jewe nyene. Barankubita. Ikibazo ufise ntabwo ari bijya ubijya.
uza gusanga ikibazo kinari wewe. Alo, haleluya. Impinduka tugomba kubona nk'abigishwa ba Kristo bene data niyo kuba umuco, tukaba abagore bahindutse basa na Kristo. Uno munsi navuze ngo ugomba kuba kurinde, banza wiyubake, banza wubakwe. Ntuzoshaka kubaka umuryango wawe ukiri gasusa, ntuzoshaka kubaka umuryango wawe utari kuvuga, ntuzokubaka ibindi na utarabanza kubakwa. Uno munsi Imana igomba kubaka karakteri zacu. Nama amen. Amen hayo. Na urazi ko hari ibintu bikugwana, hari ntungwana navyo tugomba kubanza kudiringa navyo kugira ngo uhaguruke wubaka umuryango wawe. Uno munsi twese turi gutya, ufise ibyo utunguruto, ufise ibyo ugaya, mugabo ujye wozani wawe ntavyo usanga yogaya. Nkunda kubwira abagore kuko turi mu misere y'abagore, imbere yuko utunguruto ku mugabo wawe, barabizi abo ndeze barabizi, tubibanye muko nyene. Tubanza tukicara tukanduka kure icyambere mu nzira. We banzo twicare turi babiri, banzo umushiri ruhande, je nawe twaye twicare, twaye duheri wowe turabeko mwijuru nta rutoki bagutunga. Banyanse ivyo ndiko ndavuga sivyo. Imbere ko haguruka kubaka mu kibano, banzo uhindure vya bindi na vya bindi, kubera ko urazi ko udashaka guhagura ngo ugure umuntu uvuge. Nta soni. Barakuza uvugira hejuru, ubwira abakozi mu rupangu bose bakavyumva. Uzoja kubaka ababanye gute? Nibishoboka. Ijuru rya barabinmetriza. Unima abantu uze, uwo ni wa mugore. Impinduka tugomba kuzana ntabwo izohera hariya hejuru. Impinduka dukeneye here iwacu. Ivyo ugomba kubona bihinduka mu gihugu bitangurana na wewe, hanyuma birandukizwa. Ni gute uzobwira umugore mu banyi genda ukumera uku bafise amakuru yawe hanze? Uravuga ntuhagarika, uravuga ukavugiramwe abandi ko baravuga. Ivyo byose ngira ntavyo waruzi. Navuze ngo ahantu hicaye hano batazi ibyo bakwiye kubaka. Amakuru yose muri quartier urayafise yose, mugabo muri ayo yose nta nabiri ufise ico yakorako. Ntabwo bibereye mukenyezi, ntabwo bibereye mwana mukobwa. Haleluya. Tugomba kwicara tukabibona hari ikintu cabaye. Nehemiya bimaze kuba gutyo, agenda abwira umwami, ariko yamaje gusenga, yabanje gusenga, hama aronka faveur y'umwami. Amaze konka faveur umwami, urazi ko kiba yaragiye kuri terrain. Bwira mugenzi wawe kuri terrain, bireze ibyo yumvise, agenda kugira iki ngo yarashitse Yerusalemu amaraka. Nakano wumva mugabo wumvise amakuru nta no kuyatohoza, ni pa yamvuze nshuti. Maîtrise de soi. Birabishe ko umugore kari kunkumura mu ibarabara ngo ngenda mwereke kandi kibabaje. Abapagani tubareka batizera twabaretse, abana mu nzu y'Imana. Nagira mbabwire ab'Imana yadutumye ko nabana ba Isirayeli, intama za Isirayeli. Haleluya. Uno musi beneda ntidushaka kugenda guhindura aho hanze, tutahere mu nzu y'Imana. Amen. Tutahere mu nzu y'Imana. Ubu uri mu bibazo byo gukuranya ibitenge wigana beneda, niho abagore badusuzugura. Niho uvuze ngo Imana ngo ihagurukije abagore, hari abantu bicanga mu mitwe ati abagore babandi tuzi, kubera ko batuzi gusa duhiganwa mu bitenge. Shabwira mugenza ngo vyahindutse. Hari indi generation, hari indi generation muri yo jewe ndimwo, nawe bamwo. Haleluya. No, Yesu sibimanuka nanje asuka ibigize uko. No mama, urarushe, warusanga yo depression, wongeye muri ivyo bitenge navyo, wongeye muri ivyo bisuko. Aho niho dutebeye.
ufise ikibazo wirukana, uri muri competition na mwene so afise umuhamagaro we nawe ukagira umuhamagaro wawe. Nabwiye abantu ryari ni gute ushaka kuri umugabo ukarazwa ishinga n'ivy'igihugu n'urugo rw'abantu bawe batanu bwakunaniye, izo nguvu zivaye. Uri umugore akanwa kawe konyene karakunaniye gestion, kamere yawe yonyene irakunaniye, ushemwe n'ibindi by'abandi kubera iki? Subiza amaso inyuma ubanze wiyubake, wubakwe hama ubone kubaka. Mugane wa rya jambo, ni gute woja gutosora ngo nawe hari iki ngo urugiga? Mbega ni gute waho bari urugiga ukabona ako je no vumenga hari urugiga na gatonya ko kwa sente nako nobona? Izo nguvu zivahe? Je n'urugiga muga ndiko ndiha inguvu zo kuja gutosora akantu gato katari kigiga iwiwe, mbeda kabonye gute? Alo, nagira nababwiye ishengero ry'Imana, umuryango warakurindiriye, ishengero yakurindiriye, ubu Burundi buraturindiriye. Ariko ntushobora kugira icyo bikozeko udahindukije amaso kuri wewe. Ubanzura kufise capacity, ufise ubushobozi bwo kugira icyo bikozeko. Nehemiya bige tubona yakoze bidasanzwe, ntiyapfuye kubikorokeramwo. Hari ahantu yahereye abanza kwimenya, arariraje hasi umuntu w'intege nke, maze Imana imwambika imbaraga. Haleluya, Imana imwambika imbaraga, abana kugira icyo akoze kuri bene se. Uno munsi kambwire ntaco ushobora gukora udahabanje guhaguruka wewe nyene wisubiremwo. Bene data, harageze ku ishengero rya Kristo twiyambika umutamana. Kandi je simbwira abagabo, niko ndibwira abagore. Bagore muze mwe tubihindure. Bagore muze mwe tuvyihindurire. Biyano byo guhekenyera imisaya mu bireke. Narabwira Fapasi. Korale A na korale B ntibasangira ibitari. Hanyuma ugaca wubahuka ukabwira umuntu hanze ngo akirese umwana umukiza ngo uje mu ijuru, ngo uje mu ijuru. Biriva ngo ubwacu ntitwinjiye, twabaye nabugara umuryango uja mu ijuru, twabuje abantu kuja mu ijuru. Harageze ko twihana, harageze ko twihana. Nehemiya yihindukije kwa makosa, aca bugufi, aravuga ngo ivyaha bakoze Abisirayeli na jewe ndimwo, Mana tubabarire. Hanyuma agira iki? Ahejeje gusenga iryo sengesho yace yibutsa isezerano Imana yavuze. Reka babwire, izo nguvu tuzikura zubira ngo Mana dukorere ibi, wavuze ngo uzubana natwe, ngo tuza turi hose ku mpera z'isi, ngo tuza turi hose. Ndakubaze, izo nguvu zivaye zo kurekera mu masezerano turi abanyavyaha? Uyu munsi ugomba urugo rwawe paradizo biciye. Banza wihane nihane. Ivyaha turenzako amaso, bene data, nivyo biriko biratwicira uno munsi. Kugamika izosi, kwanka kwihana, kumva kuri bishop, kumva kuri mama pastor, kumva kukomeye uri umugabo utosha kwihana. Bene data, nivyo biriko birica igihugu cacu. Warangiza ugatunga intoki abahari hejuru. Banza wowe wihana ivyawe, banza utunganye ivyawe, tunganye ivy'urugo rwawe, tunganye ivy'abana bawe, ntunganye ivy'iwanje, umugabo atunganye ivyiwe, hama igihugu cyacu gihinduke. Ibindi vyose tuko turabesha. Niba ari ikintu kimbabaje ngira ndangiriza hano hantu. Nabwiye abantu navuze akantu Fapasi, n'ukuntu ishengero turiko duconganisha abantu Imana yaremye hamwe n'Imana. Abantu ko arabaza mbega Imana yanyiriye, mbega ibi n'ibindi Imana ntibibona, nkaho tutariho. Kandi aritwe turi sanse kumanura Imana, aritwe turi sanse kuzana ivy'ijuru tukabishira hano, aritwe tugomba gutanga amakuru y'ihumure, tugomba guhumuriza abantu, tubira kugira abantu ngo hagarara mushikame, ariko mwihana ivyaha vyanyu, hama mubabarigwe tubone umugisha w'Imana. Amen, haleluya. Haguruka ku maguru yawe. Imbere yuko ubona ibitagenda neza, iwawe nta bitagenda neza. Kwa rusako wararuhevye, ihane kwa rusako, ihane kwa gusuzugura abantu, kwa kuvugira abantu mu bwongoshwe, ihane vyavye, ihane bwa busambanyi, ihane vya vyifuzo bibi, ihane kwa kuroga, usha kuroga udatanze ishana ko karogesha umunwa, guteranya abantu b'Imana, kwikunda, inzigo, ishari, ugwanko, amacakubiri. Nivyo vyitwuzuye twebwe abana b'Imana.
ushaka gukunda ko tuzana impinduka mu kibano. Ishengero ry'Imana harageze ko duhagarika guta amakosa ku bantu, ahubwo ishengero rya Kristo twisubire ko twigarukeko. Ndiko ndibwira bagore muze twigarukeko twisubiremo. Haleluya. Birashoboka ko uhindutse urugo rwawe rwahinduka. Narabibonye birashoboka. Bagore turi inkingi z'imiryango yacu, turi inkingi z'ishengero, turi inkingi z'igihugu. Uzurabe ahantu winjiye mu nzu itarimo umugore. Abapapa bari hano barabizi ivyo ndiko ndavuga. Je mpamvu umutware wanje akiri muri portaye gusa, bashi naho mba ndahantu natunye. Ikibazo shikabaza ni kimwe, mama ni hari gomba baze bamuyambira, ababebe bamuyambire bose bamugwe ko carimwe. Ari kibazo yamabaza, mama ni hari, mama yaje ako kanta kantu mwumva. Haleluya. Aho turi hagomba kuba ubuzima, aho turi hagomba gutemba amahoro, aho tugomba kugera tugomba kuba family there, tugomba gushikana aho bari kubararira bagatwenga, aho bicurikiriye amaboro gakavaho. Bakenyezi mureke tubivyete bisomeka, mureke tubabigishwa ba Kristo bahindutse bazana impinduka. Tareka ibiganza vyabo, banzureke stati, banza mureke izo mariage z'igihe cose kwambara ibitengo ugashananika, ariko wuzuye agahinda mu mutima, wuzuye amaboro gibwira mu mutima, wuzuye kurira muri wewe, ariko bikanka ko uhindukirira Imana kugira ngo bari gutabara, ukagomba kwinyegeza ngo ufukafuke, wifukafuke mu bantu. Ushobora kuba uri hano, ivyo twavuze vyose byo bubusa, niba uri hano utaraha ubugingo bwawe Kristo. Ntushobora kubaka ko ni waduha inkomezi zo kubaka. Yaravuze muri Yohana 15 ngo ntaco dushobora gukora tutamufise, ntaco dushobora kubaka mutari kumwe, kuko d'abord niwe yubaka ubuzima bwawe. None nimba utamufise vyogenda gute? Ushaka uri hano utarakirese umwe n'ukizo bwingo bwawe. Reka ngo uhamagare nimba uri hano, ushike hano tugufashe kwakira Yesu umwami n'umukiza. Ushaka uri hano wumva uri kure y'Imana, birashika waratakare kure y'Imana. Ikindi cyo gihe turiko turahamagara kugaruka ku Mana, shengero turiko turahamagara kugaruka ku Mana. Icubaro c'Imana igomba kugaruka kandi mu ishengero, icubaro c'Imana igomba kugaruka kandi mu gihugu, ariko bitangurana no kwihana, bitangurana no kwihana. Ushaka uri hano utarakira Yesu umwami n'umukiza, ukaba uri hano utera intambuko tugufasha. Ntabwo biteye isoni, twese twarabikoze, ntabwo tuteba. Ushaka uri hano waramwakiriye, ariko kandi wagendeye kure cyane yiwe, ukeneye imbaraga z'Imana, ukaba nawe uhari utera intambuko dusengane. Urakeneye ibihe vy'impemburo, urakeneye ibihe vy'ikanguro, ukaba uhari uce bugufi, utangure ibihe bishasha uyu mugoroba. Wagende kure y'Imana, warazimye, ntugikorera Imana, usigaye wisanga udashaka kwimetwiza, kamere kawe karakurenga, usigaye wisanga ukuntu utari wibaza ko omera. Ushaka kuba ukeneye isengesho, nubwo utoza hano imbere ushaka gutarika ibiganza by'abahuri, uravuga uti jewe numva nkumbuye bya bihe vya kera, bya bihe byo gusenga, bya bihe byo gukunda Imana. Ubu abantu benshi bari mu ngo zabo barahevye gukorana hamwe n'abera, kuko bitwaza ko bakomeretse. Abagukomerekeje n'abantu ntabwo ari Yesu yagukomerekeje. Nshuti, igihe kiko kirakurenga cyane, kiko kiriruka cihuta. Nigihe cyo kuhaguruka ukagira icyo ukoze mu bwami bw'Imana. Nigihe cyo kuhaguruka ingabire zawe zigakora, kugira ngo wa munsi utazomaramara, aho uzoseruka uri imbokoboko, kandi uyu munsi uri muzima, uri kurumva ijwi ry'Imana. Haguruka wikomeze, haguruka witera intege, haguruka ahantu maze iminsi wicaye. Hari ahantu maze iminsi wicaye uri kuraririra, haguruka aho hantu, haguruka muri ico kibazo, haguruka muri ako gahinda. Solution so kuhaguma ahubwo bizokwica. Umaze igihe kurazunguruka mu kibanza kimwe, haguruka wambara imbaraga, wubakwe hama nawe uvyubake. Reka nsabe pasteur hariya, mutware wanje ashike hano adufashe gusenga. Ndabinginze n'imitima yaciye bugufi, twumve dukwiye kwihana. Wihane kandi utagisubira inyuma, ure kuri iyo nzigo, ure kuri iyo shari. Ndashima Imana ko numvise hagati muri twebwe intahe z'abantu bariko baratangura kugira imitima yoroshe. Naravyumvise, ugasanga abantu ko baratumba ibitunganya. Hari ntahe numvise kwa gatatu y'umuntu numva inkoze ko cane, nukuri nashimye Imana.
Imana ibandanye gukora imirimo, hari abariko barisubiramwo babona aho bakwiye gukosora. Yesu abaha umugisha. Amen. Imbere ya Imana ubibwire Yesu muri kano kanya ibyo bibazo byose, hari byakunaniye, hari bikuremereye. Tubibwire Yesu aka kanya. Umubwire uyu ni umugoroba w'igitangaza ku buzima bwawe. Ari hano araturuhura. Hari byatunaniye kandi byadukandamije, ariko twumvise ijambo ridasanzwe ko tudakwiye kwicara muri ibyo nyene. Reka akanwa kacu kavuge iby'ukuri n'iby'ukugororoka, tuve gutebera muri bya bindi byose bitagira umumaro, ntabyo kwishoboza. Kristo Yesu ari hano kugira kugire neza. Mukunzi wawe, hari agahinda kari mu mutima, hari ukunanirwa, hari ukuneshwa, hari icacama kikwizingira ko. Ibyo byose bimubwire, ari hano muri iyi minsi 52. Niwabimubwira uzobona bicagagurika, kandi uyu mugoroba birashoboka ko birangira. Mubwire. Abana birashoboka ko barakunaniye, ariko wihutira kubibwira abandi bantu. Bibwire Yesu. Umugabo yoba yarakunaniye, ariko wihutira kubibwira abandi, ariko bibwire Yesu uyu munsi. Yoba yarataye n'urugo rwawe, aho ngo banakubwire, ubibwire Yesu. Umuryango wawe waragutaye, ariko bibwire Yesu. Hoba hari ubukene n'uyu munsi uyu mugoroba utagira icyo ufungura, bibwire Yesu. Bibwire Yesu. Hari ibyo ubona mu gihugu, ariko usanga uri kumarigara gusa, uri kurakritika. Ariko hari umugabo w'abagabo niwe ukwiye kubibwira. Hari ibibazo by'igitoro, Yesu ariho kugira abitunganye neza. Suko bimunaniye, ariko nuko twitebeje kubimubwira. Niwe yavuze ati, abarusha barananiwe nimuze kuri jewe. Reka rero tangure kugura akanwa kawe. Data, mu izina rya Kristo Yesu, turi imbere yawe mwami uyu mugoroba. Iminsi 52 mwami yo guca bugufi, turi kuri birenge byawe mwami. Ndagushimiye ko mwami ari utangwa orientation igihe cyose.
turagushimiye mwami ku bwa family day. Iri yerekwa mwami turari gushimiye. Izanira abantu kwihana. Mana nuhabwe icubahiro nushigwe hejuru mwami. Bizanira abantu guhinduka kugira base nawe mwami. Turagushimiye turaguhaye icubahiro. Turihanye ibigabitanyo byose. Twaravuze nabi, twarimviriye nabi, twarabikoze nabi, ariko uyu mugoroba turasubiye guhindukira kandi nta wundi tuje ko atari wewe. Nico gituma twese muri kino kibanza turaciye bugufi. Amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo nasubire atweze, yeze imibiri yacu, yeze imishaha yacu, yeze impwemu zacu, kugira dusubire tube bazima, tube ibimazi bizima, ibimazi biguhimbara, ibimazi bikumotera neza, kugira ngo muri iminsi 52 izo tubere iminsi y'umugisha mwana. Erega twoyimara turabanyabyaha, twoyimara turi giseseme imbere yawe, ariko uyu mugoroba mwana reka tuguhindukirire. Imbabazi zawe zururuke, ubuntu bwa mwami bugaragare, urukundo rwa mwami rusubire rwuzure. Mana turaguhaye icubahiro, turagushimiye, turagukomeye amashi, turakuvugirije impundu. Urakoze, ni mu izina rya Yesu twizeye.